mbere nifuje kumara AKES kandi n'umuntu wa mbere nifuje gukura amabanga y'Hanze naremeye ndayafana ndababara ndagirani ndanga kwerekana kugira sindamwononere rya zina amaze ko imyaka myinshi yarubatse je kuryonona jewe ku munsi umwe ndavuga ati reka ndabifane je sho guresha umuntu sishore kugira icyo wrong warufise abo bakobwa bagasambanira mu nzu hajye nyine cyangwa no kurara bakarara ukabimenya ntuvuge imvuga ikigaye kuragira we ntubizi pole sana ntubizi ko wundi uri ntuzenya wiwe oya we vuga we ntubizi ukigirira no ibyo byo kuryamana nawe byiki nabyo ariko kandi none warutanguye guhema nabi nako ndahema About Media TV. It's about Media TV. We keep to progress. About Media TV. It's about Media TV. We keep to progress. About Media TV. It's about Media TV. We keep to progress. hari igihuca mu bigeragezo bikaze abantu bakakuvuga ngo urajahe bakakuvuga bongorerana ngo nibuca ariko bugaca bukongera bugaca nejo bugaca kabisa. Yesu bakunzi ba About Media TV mumeze gute? The first nkunda ndakuramutse cyane mwifurize amahoro y'Imana abane namushobora kuri kurankurikirana uri mu bihe bitameze neza. Never give up, wizera Imana bizogenda neza uko biri kose. Kubaho kwawe ntabwo ari kubw'abantu ariko kubaho kwabo ni kubwo umugambi w'Imana. Ni MC Va mutima wa Burundi kuva muri About Media TV ndafukamye nshimira cyane imwe ry'imwihariko abakunzi banje bose abadukurikirana ku kinyamakuru cyacu. Ndababwire yuko muri abantu bagaciro cyane gose. Nkundira rero nshobore kuba ikaze imwe bw'imwese ngo mukurikirane kino kiganiro cyacu, ariko kandi nongera ndanabasaba kugira ngo mukurikirane ikiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo. Mwite SAUDA, mwite Sherton, mwite mama waka cyangwa mama wikindi kinyamakuru gishasha tugomba twumvirize muri kano kanya. Mwite umunyakigongwe cyangwa mwite umuntu w'abantu yitwa SAUDA Sherton, umwe mu bakozi bahoze bakoreye ikinyamakuru wa Kalayi TV kiri kuri buno butaka bw'u Burundi. SAUDA Sherton twamumenye muri byinshi, ariko kandi hari abantu benshi baguma bambwira ati Ivan wayo utakoresha ikiganiro SAUDA, wayo utaduha amakuru ya SAUDA. Akumbura igihe n'icyari bwagire, ariko right now mu bwami bwa About Media TV twakiriye the queen, twakiriye CEO, twakiriye SAUDA Sherton. SAUDA ndaguhikaze cyane. Amakuru yawe ndashima. Uraberewe SAUDA. Bose afisa ga fresheri.
mwana ntanzi. Inyuma y'igihe kirekire amarira ari kirenga kuri SAUDA Shelton nakaye kajambo kamwe gusa kamwe katwere ko kwereka abantu yuko yamarira yaheze Imana yabigenjeje neza. Navuga yuko amarira yaheze cyane yagize aho tugeze no mustrashino gora yakorera ari bigenda birahinduka. Okay, nimba no musi ndonka umuntu asapotinga akangurira amata y'umwana cyo kintu kibagiza amahoro nkaro nkujya umuntu anyumvira akavuga SAUDA tora akakantu karagufasha urumva no gushimira gukora cyo kimwe na kujya kuntu ndaje nari mfise bagenda gukora ibintu bimvunaguye kugira ndabirona aho ndose ujya umuntu anyumvira akavuga ati SAUDA ahanze vraiment bubako ndabakunda cyane rwose abafansi ba SAUDA abantu bitaye biyumvire bose kubafasha nubaka icyiyumvira kubafasha nishikana aho ndi no musingenzi Imana ibaheze kabisa. SAUDA nkundira dutangura ikiganiro cyacu uturamukiza abakunzi ba Sabaut Media TV hama igihe zina rya TV yawe rananiye ni Sabaut ya Sabaut TV meze neza murakomeye gisoda ndameze neza gusa kagripe gusa safi sana. SAUDA ni nyuma y'igihe kirekire utari kuri mikro ni nyuma y'igihe kirekire tutari ko turakorana ikiganiro ndifuza yuko uyu munsi twokora ikiganiro gitandukanye n'ibiganiro ushobora kuba warakoze twibutsanye gatonya SAUDA ninde SAUDA avuka mu bana bangahe SAUDA ni abana bangahe tugende bukebuke tujye muri biography ya SAUDA kugira ngo mushasho kuri Sabaut agomba kurikirana ikiganiro ashoye kumenya uwo turiko turayaganiza na neza wari ya SAUDA benshi bazi ku izina rya SAUDA Shelton. Okay, ako je nitwa Ntakarutimana SAUDA. Okay, ndi umwana wa mbere muhira tuvukana turi abana batandatu dufise mama wenyene papa abana yaramukunze yaragiye. Okay, mfise abana babiri mfise umwana yitwa Shelton ryo zina banyita SAUDA Shelton aba mfise uwundi agira kabiri mu bebe mfise 5 mois yitwa Light Molki ayose amazina yiwe. Asante sana kuri SAUDA. SAUDA akunda ukina imikino nyabaki mu buto bwiwe wakunda iki wakunda ukina iki chaje ibintu byo gukina wapi gendo umuntu umandi mu nzu nicaye ibintu byo gukina ngerageze mbonamo navuga yuko ndi umuntu nahomba ushobora no kujya kubarabara ukabaza SAUDA umubona akakubwira aho yaho ari kwibarabara ari quartier mbamo ariko abantu nibazi ko mba muri rya quartier kuko ndigera umbona ndanasohotse hanze sohoka mu nzu ngiye ahantu kanaka mbangiye mvuyeyo ni mu nzu rero ibintu byo gukina iki ntagerigeze sitabikunda sinzi impamvu kabisa. SAUDA umuntu wese iyo ingenzi iri ku rugendo usanga ifise aho yavuye ibifise naho ishitse ibifise naho ifuza gushika shatse kuvuga ati umuntu wese arafise nayiwe yisangije y'ubuzima. Kuri SAUDA Shelton ibihe bikuru by'ubuzima amaze gucamwo byagiye biramubabaza ndetse atifuza yuko n'umwana wiwe azobicamo gushika uyu munsi. Peut-être inahe yawe ishobora kugira icyo ifashije umuntu umwe cyangwa babiri bakurikirana Sabaut Media TV. Tubwire ibihe bikuru n'intaye y'ubuzima bwawe wagiye uracamo mu buzima bwa misi yose kugira ugere ngaho gaji ivanga kuri nosi utarapfa. Okay, ubugana ni byinshi urabaza ni byinshi bikunezereza rero kuri nosi ukibaye bitege byinshi kubabaza bikuvuna bikagucisha intege ariko n'ubwo rugendo tuba turimo turagendamo imbere akaba ari heza. Ni byiza cyane rwose ko utangurira nabi ugahereza neza aho utangurira neza ugahereza nabi ariko iyo utangurira nabi ugahereza neza biba byiza cyane rwose bikomeye. Okay, je kubwanje abana banje n'abana b'abakobwa bose n'abakobwa ya sinifuza yuko
umwana wanje kwiswe yecha mu kuje na ciyemo bakaje no vuga yuko ko nige sindumweranda a 100% nta muntu abo mweranda jana kujana okay ndavuga yuko ndaba umwizigirwa siko ku muntu ariko umuntu akacambera ko kuba yuda urumva rero ndagerageza kubana n'umuntu tukagendana nkayeba umwizigirwa kuri we ariko usanga ambere ko yuda kabisa tuve mu buzima busanzwe twinjire mu mwuga w'itangazamakuru Sauda Sherton twumenya muri Wakalayi TV tutaravuga byinshi Wakalayi TV wajanywe nande byagenze gute urugendo rwo kuva mu buzima busanzwe winjira mu itangazamakuru muri Wakalayi TV byagenze gute ninde yakurondeye wajanywe nande jewe cyambere niyumva mu gukina amafilme sinifuza ko no bumenyesha amakuru kandi sinzi ko bizumbaho ahubwo nari mfite igandoto mvuga ati je nzo umukinnyi wa filme akomeye cyane gose ngamu Burundi nkaburaho ndabitangurira ndibuka umunsi umwe na telefone ali yakora kwa Mugisha Mugisha baramuzi wose okay ndagenda muri club yiwe ndamubwira kuri talent wise ko twariganye ni brother ndabimubwira arambwira wapi na mama love no bagikorera kuri televiziyo yiwe wongera televiziyo yarayidandaje byarahombye acarambwira wapi alira turakora nta buryo afise n'ibyo akora ntabwo biriki binatu tuko turakora nta kintu ariko araduha ibintu biragoye ndabiheba haja bari mu brother yiwacu nanyere twiganye ari Dubai acharugurura cyane acaravuga ati sado umenyesha amakuru ndamubwira okay ntangorane kandi ndabyigisha ariko je sindabyumvamwo ndabijamo ndabigiyemwo umenyesha amakuru wa mbere twamenyanye yari Malove okay tugiyemwo na don yari bwabo rikene mu bya industry cyagura nakoresha umwanya ndiye nakoresha umwanya mbya sadana je no bitangura nje kumenyekana muri waka ahantu naho rankorera narahavuye naho koze simwa okay ndamubwira sawa bakisha twa abagenzi nakoresha umwanya turamenyana ngaho koresha umwanya cyane zakoresha ikiganiro muhira benshi barakibonye cyo kundesha muhira okay nikibandanya hariya kuri YouTube ikivyigisha ko nana bivyo narinzi rero cyo birabandanya maka koresha umwanya baca barirukaramira umukobwa yahora akora muri waka koresha umwanya arambwira sada birukanye umukobwa yahora akora muri waka wewe woza woheba hariya kaza gukora ino ndamubwira ahubwo byo babyizo hansabiye muri waka canda yimusaba ndamubwira koresha umwanya araza kumusabire muri waka arikoresha umwanya no bitari tuzinanye ndambwira rero ucucu sabira akazi muri waka cyarambwira bindera ndaza kuvugana na AKES ndambwira sawa usabira akazi koresha umwanya cyara kansabira umuntu bashora mu magara baranyemera ko nahaye akazi cyanda tabura nakoze ikintu cy'ameze binahembwa ndiko bambwira ngo ni muri stage cyanda kora amako munsi biragenda neza safi sana uravuye mu byuvamo urashite muri Wakalayi TV uzanye nakoresha umwanya nyuma y'uca tumva amajambo menshi yuko koresha umwanya ari bamwe mu bahungu bashatse guprofita SAUDA ariko biranga ndavuga mu nkundo biranga ariko mu nyuma turakeneye tubwire waje kwisanga mu rukundo gute na CEO wa Wakalayi TV ndavuga AKES don icyatu jewe umunsi wa mbere nkundana na AKES don hari abantu zenye badushize mu nkuzenye okay ndibuka twari mu nama okay je narakora cyane gose muri waka narakora cyane muri waka igera muri etape ndamurusha koresha umwanya akagera muri etape ndamurusha koresha umwanya ndamurusha gukora okay turi mu nama bakacavuga sada karakora cyane gose akarusha koresha umwanya bakacavuga haraka kujamura kunda kuvuga gute yondusha ari je namwinjije mu kazi urumva ntibyamunezera kuri aho je nafata kuba ari bisanzwe kuko umuntu wese afise chance ziwiwe kandi umuntu wese afise ukuntu akora rero AKES acara tucereka mu nama Jesse abashefu de programme Belitra Wadete jewe angira yangize ndibuka ko yaciye abapangira amaposte sinibuka na poste nari intwaro okay
koresha umwanya cy'abakonseye rero hari ibindi bintu nakora amahera yo gusabira abantu gufasha babasaye ije nayarura nkaca ndayatwara kuri bene rero muri ujya mwanya nabibwira si ko wese hajya ku kazi benshi cyane rwose barangerageje bibaza ngira no mahera no banda yajya bose bakabasanga kujyanye n'abantu bayampaye nuko nayatanze cyavuga ati SAUDA ubwo n'umuntu wa mbere tubonye umwizigirwa urumva bacashira muri poste mbere ya kese y'akazi ya kampuni amafaranga yinjira n'ayasohoka yose azaraca iwanje rero bambanye ko ndumwizigirwa ashaka rero no acha haba kujya kuntu kuba turi hafi y'iwanje nawe muguma muyaga hafi na hafi rero akazayandika ama message inbox ko byagenze uko n'ibindi sindabyibuka bon nyene mwari hafi na hafi parce que ndakeneye tuvura imitima y'abantu benshi ndakeneye tugira aho tuvuye naho dushitse uyu munsi AKES ariko arakora ibigana avuga ko we wari we wamureheje ari wamureheje wamwishirako wagira gute ariko ndakeneye tuvure imitima y'abantu benshi y'ibiganiro bimwe bimwe bigenda biratanga hagati yawe na AKES ubucuti buca butangura gute parce que ari kigana aheruka gukora nshaka ko dukosora nenda kubwira ikintu kimwe je sinoresha umuntu nubwo no bameze gute sishobora kuresha umuntu siko avuga yuko je namureheje wenye ukuri kuzokwama ari kuri kandi ukuri kura mbere nifuje kumara amazake kandi n'umuntu wa mbere nifuje gukura amabanga yiwe hanze naremenda yafana ndababara ndagirani ndanka kwerekana kugira sindamwononere rya zina amaze ko imyaka myinshi yarubatse je kuryonona jewe ku munsi umwe ndavuga ati reka ndabifane je sishobora guresha umuntu sishobora kugira icyo okay nimba naramuresha akabyemera naho nyene ni bo ariko sishobora kuresha umuntu okay uti rero n'ibyo yo bavuga ko SAUDA yamwishirako yagira gute kugira ngo peut-être babe mu rukundo bagire gute byose n'umubeshi sinshobora kandi si urumva apana ngo rububeshi eske notangure kugenda koresha boss cyangwa boss unarondera umukozi wohera he icyambere nagiye honyene na AKES naranka no kumwegera na time nari mfise narakora meje gukora ngashikana ibikorwa kandi ndi uko munsi baresha umwanya yarambwiye hari amakuru numva ndavuga jewe cyangwa mu buterere ngo AKES murakoze ndavuga jewe wa AKES ntabwo tuvuga ndamwereka telefone ndamubwira aho na bya AKES cyo tuvugana n'ikigirani nta namenyerana ko dufitaniye iki ariko umunsi kandi ibyo byose cyo novuga cyo byararenganye yiva ukuri wenyine arakuzi ayo kurenga ko akuzi kandi azonyubaho igihe cyose siko kuko AKES okugera mumenye muri 2018 twigiye ndirimbo okay ijya myaka yimaze ariko ararondera igihe zinagiye hari ikintu kimwe ushobora gukora ari igihe zinagiye rikaca ryononekana ko sarimwe rero naba mwubashigiye cyose kudashaka kumumara amazi ariko Imana yishuri hanyene ku isi naho haca imyaka 2, 3, 4, 5 abantu bazoza kumenya ukuri kabisa urukundo mabangi ndindi muri Wakala TV kuri AKES na SAUDA Sherton aho twakira ama commentaire benshi nari mu bakozi bakora muri Wakala TV ama commentaire yaba ari menshi cyane SAUDA somana na AKES mbere ya kamera gira gute abafana bakaguhanura ariko wowe kwe ku rukundo rwari rwagufashe wabona nkaho menga waronse umwami wo kwisi uyu munsi SAUDA Sherton ntari kumwe na AKES gatoni AKES umufatanye iki kuri wewe muri uno mwanya umubyeyi basi twabyaranye ngo umwana gusata yaje wowe mwaje kubyarana usanzwe uzi abandi bigene babyaranye kandi batabana bamwe mu bafana byana babaje bagati SAUDA twaramuhamye n'inyumva ibibazo byose uriko biramushikira bikwira katatwumviye kuri wowe wabyakira gute ngenda kubwira ikintu kimwe iva n'abantu badukurikirana ndabishuriyeho benshi baranyandikira kansanga inbox rekana na AKES ameze kuno nje barabimbwiye na AKES yarabibona mu makomantere nawe nyene ariko ntunibazi amajambo AKES yegera jena akambwiye
rero umuntu anyereka yuko yahindutse akambwira rye bamuvuga ko ubu yaratujego byarashitse akaza arakora ibintu ibi n'ibi okay byarashitse akagendana n'abakobwa benshi akagirane rero ubu yarahindutse rero kujya kunyanyere kubyizi kigo yuko yahindutse atakiri wawo wundi wahora bavuga iki okay urukundo n'impumyi nta maso rugira rero biba birimo bari bazi amajambo y'akesi neza kumvira cyatuma tubanda kandi no muri je maze kumva muvuga kujya nifuza ko no muhindura okay ariko byakunze nkuko yo najye kubona n'amabwa arenze ndaye yes tuve ngaho gato tuje kuri SAUDA umumama akesi araguteye inda inyuma ho gutera inda urahagaritse akazi turakeneye kumenya rero niryo rya mbere dukoze ikiganiro cyewe nawe dukoze ikiganiro ukuvuva muri wakalaiti parce ubwo kubwagashavu ntiwashima gukora ikiganiro kuri wakalaiti sivyo ariko no munsi mani shima kudutirija kanya reka tuyage ntacu ariko mbabarire nina gusubiza inyuma mu byiyumviro uratwaye inda akazi karahagaze urugendo rwo gutwara inda mpakuyibyara kuri SAUDA ubwo rugendo rwari rumeze gute borohewe n'iki wagumiwe n'iki ibyo kuva ntwarinda sinigeze ngira umunezero sinigeze noroherwa kuko yuka nabona ubona gutelefona inshuro zibiri jewe ari ntubikate bigume ngaho nyene nuko ngaje bikata sinzo kubwikiganiro nagutelefone kanga ndakubwira Iva ndabuze n'amahera nje kwa muganga nterera n'amahera na 5 million nje kwa muganga urabyibona banyishura gute ndavyibuka ariko nari mu bihe bitoroshe nari madame dicena nahenga ukazi uko biri kose urabizi nagusobanurira nakubwira Iva imana 5 million nje kwa muganga ndagwaye warigeze yaho ndabikata vrema nuna bikate sawa ndabigumiza munaca ariko nari ubutayi wansije murabuzi nari mu bihe bitoroshe kumara amezi 9 udahembwa mpisi utunze umuryango ndiha inzu umuryango w'abantu batandatu munze mu usanga bitoroshe vrema I'm so sorry igihe nari mfisinda byari igihe bitoroshe kuri jewe kuko hari ibintu byinshi nakenera cy'umuntu ndamafisinda hari ibintu byinshi yakenera nkabibura hama kuri AKES kuri we canimba ari umuntu w'umugabo avuga ukuri nazambesha uzavuge ni je naramuhaye na SAUDA na 30,000 afisinda ngo agure n'amata y'ibintu zenye amatano nta na 10 igeza guha kugira ngo ushobore kugurira n'amata yo kunywa ifisinda jewe isaba Mbara umuntu w'umugabo wacu azambeshutse arayerekana message avugeni ariko jewe ni yambeshutse nzo kwerekana message zirengana 70 ndamubwira kesi ndashonje imigihumbi ngura amata kangira n'amafaranga iyo yari etape wari ufisinda AKES don mu gihe yavuga yuko SAUDA turayaga SAUDA turaganira SAUDA ndamufasha SAUDA ndagira ukuntu ariko uyu munsi wemeje yuko atanigihumbi bigeza gufisinda ashake aze ambeshutse okay yazana message ncenerekana mu message ndamwerekana chama okay ubwo rugendo rwacu rugenda gute SAUDA ntagufashije ntanaguhenze rero n'amafaranga numva ngo yagiye ataguhenze muri wakalaiti Jakesi na mahera yagiye atamnjuka amafaranga yiwanje agufite afitiye ashika nko kurangaye sawa arengana 3 wayamuhaye mu buryo bwayo Iva sishatse kuvuga ko kanini okay je ndi mu Islam idini rya Islam ririgisha iyo umuntu agukoreye ikintu ntumwishuri nabi okay Imana yishura hanyene kwisi okay yarahoreye mabi yaranshize mu gahinda kadasanzwe yarashize mu mubabaro bisenze ko nzobyara umwana akomeye nirwa ndiko ndarira nta munsi igeze kungirira impuhwe okay hari mu message nigeze kumufatana hari ande abapeni naronka Jesse yajyama hajya bayizayi bande bakambira abakobwa baza kuryama hajya bakabyuka bakagenda hajya muri ganzu nyene urumva yaba filme n'abajournaliste ndabaje ariko bose sinyashotse kubashira ku mugaragaro baza gusambana nawe mu urumva sinyashotse kubishira ku mugaragaro nkabyirengagiza ndamajije aho we mwari mukundana nafisinda wari ufisinda abo bakobwa bagasambanira mu nzu hajya nyene cyangwa no kurara bakara ukabimenya ntuvuge mvuge ikigaye
kuragira we ntubizi pole sana ntubizi ko wundi uri nuzenya wiwe oya we vuga we ntubizi ukigirira no ibyo byo kuryamana nawe byiki nabyonze ariko kandi none no hari n'umukobwa w'umukinnyi wa filime sinshaka kumuvuga ku izina mwagiye muzananye ndawe muvuye gukora ikiganiro ahantu arajya muri wa muranagenda ujya mvuga arasigara hajya wewe nyene iva mwaje bon jewe nze ukora ikiganiro sawa ndindira gatonde vuye gukora ikiganiro hama tukada tuzananye kuri biro rega kesana yaradufatiye ni hamwe yari biro ikongera ikaba n'inzu yiwe none uwumve ukora ikiganiro tujyane kuri biro c'est simple gusa pole sana ibyo uko biri kose nibihe bikomeye wagiye uracamo ariko kandi byari ko bigutegurira gushika heza dutandukire gatonya uri bungenze ntagufashije nta nigomba guhaye harageze kubyara wowe yaragikura umwana aragufasha ukenewe AKES genda kivutse azoca za kumbeshuza nta nikigoma meme ishesheti y'umwana wallahi ndarahinda atinya imana yo mwijuru nta n'ishesheti y'umwana azi ukuntu igurwa ikigoma AKES nabyaye naramublotse namaze 3 semaines ndamublotse uwo munsi nari mvuye kwa muganga nari mvuye mu bitaro ndambwira AKES ndi mu bitaro ndira amahera yo kuva kwa muganga naragwara mbe bavuga gute naragwara abantu bambwira sado wo ugomba ayo nimba babihamagara nimba ari amayeri nimba ari biki uyiva ku mugabo guca inyuma ngo niyo mpamvu igwara ukubyo shobora no kuguhita ofisinda umugabo akaguca inyuma urigwara rero uwo munsi nari mvuye kwa muganga cyane ndambwira AKES sigaje iminsi kugira mbyara rero ufasha ume ibintu by'umwana basi je naraguze bikeye ndanamwishura ndamubwira naraguze impuzu z'umwana nkeya please ndagusabye ndamubwira please ndagusabye umfashe n'ibintu bike bisigaye hariho peut-être amabase y'umwana amateremusi n'ibindi bintu bikenewe bike ni valise nayo nari mfise ndamubwira uco bingurira arambwira ati sawa je ibintu bingiye kuraba ndaguhereze amahera candasohoka ndamubwira je sintashe muhira ngiye kwa sister yabanga mu kinama cangirana shanaha ngiye kwa sister mvuyeyo shitse ngamusoko mu kinama sanga mushakoshi n'amafaranga sigara ndavuga none amahera déplacement ndakura heko no muyata amahera afise suno fati moto ata amahera mfise cyasubira inyuma genda kwa AKES kugira ndamusaba amahera ndashise sha ndamufatana n'umuko bajyamana ndamusanga n'umukobwa ubusa yaramwe ko dinza amajunda yafise angaho yafise yafise urisi ndukuri kwimana ivanda yafise kumviri ni bon parce que ibisa biragufasha ndamurekodinza amajwi umwana w'umuntu icyo yagiye yaragihakanyambira ngo je ndakuzi ngo je nawe turakunda awufise inda yiwe iva inda inganuka sawa bon tukiri ngaho nyine sawa hariho abantu benshi AKES araja ku mamedia akakuvuga akagira ukuntu ariko twumviriza ayo majwi gatonya kugira ngo abariko baradukurikirana no musi utanguje ikinyamakuru cyawe nubwo tutarabigerako hari abantu bamaze gutakaza ubwizigirwa kuri wewe kubera bibaza ko wewe ari wowe umuntu mubi tumvisha ayo audio tu niho bishobora kugira inguvu na bukebuke niho bishobora kugira inguvu na bukebuke kugira ngo uko biri kose abakunzi basaba AKES yaranyihakanye izuba ryakaninda naraguye hasi ndakumugwa uwo munsi nyene umva nahora numva AKES n'abakobwa sinabwigenda mufata basi kuyanje naje kumufata uwo munsi ibararakomye ugwamu twumviriye icyo yambwiye ati kurugwa mu mucumbi wanje reka guterugwa mu mucumbi wa gisohoka twumviriye kandi bari ubwa mbere n'ubwa nyuma nzangayi wanje amajunda yafise twumva fisinda umunsi nakuwe nandura mutonye wanje na Xile yo nahamagaye baraza baranteru nagenda mu barabara ndiko ndakumugwa musimiyeme warusinda yameze ngaho yari buze byabaye no 3 z'ukwa gatandatu na bya no 25 bako yari yabuze indwi zitatu kugira ni baru
Yes, bakunzi ba About Media TV ni SAUDA Shelter ko biri kose narababwiye yuko ndo ndabadana amakuru menshi agiye atandukanye ariko kandi cyo kumenya umwiza n'umubi AKES don uyu mwanya araheze indwime n'imistatu aherutse kugira etat civil umwe mu bigeni ko twiteze yuko bazokorana etat civil basuye bayikoranya ariko reka twumve ukuri aho kuri no muntu kuri SAUDA Shelter bigeze kuba bubakanye kugira ngo ko biri kose cyo kumenya tuski Chavori. O telefone é difícil de baixo, na bolinha, nisso. Olha, fatine uzenga ubone ko no kuri kamera, uzenda kwereka hano. None kugira ati kuri nyegeje shayi, vareka sha. Kanda isindisha ndabikunda. Toma. Bom AKES. Yari kwa kina ya rudo yi. Yari barakora bige bintu yahora akora. Ndetse umvishe ndamubaza. Ngambaze ngo ndi umugore we neza. Ni ndende. Warutanguye guhema nabi. About Media TV. About Media TV. We keep to progress. About Media TV.
Sabaut Media TV, we keep to progress. Sabaut Media TV. Sabaut Media TV, we keep to progress.